imbogo irarisha imboga imbere y'ingoro. Imbogo irarisha imboga mvuge buke buke. Oya vuga nyarutse. Imbogo irarisha imbogo irarisha imboga imbere y'ingoro. Imbogo irarisha imboga imbere y'ingoro. Yes, abroad. Imbogo irarisha imbogo imbere y'imboro. Imbere y'iki kibregese. Jiji shizon jiji. Jirisha injojinji. Fasha sosha. Fasha sho. Sha. Umvise. Mboreka ngirageze numve. Mugabo ndibaza ko ndamuruta umugabo. Fasha shosha. Fasha shosha. Tizongyuzu byizinzuzi. Tizyo taizodya uzye izo nzuzi. Izonge zuzi ngizuzi. Ayesa turabashimira rero cyane mwese mwe muri ko muradukurikira. Uno munsi rero gahunda yacu ni relax Jean relax. Uno munsi relax yacu tugiye kuyikorera hano hantu ngira ngo murahabona. Uriya mugabo uriya nibaza ko abatari bake musanzwe mumuzi yitwa Chirimwami Muzungu. Abari kumwe keshi na Kimblege super comedian. Harino rero tugiye kubabaza basubiremwo kuvuga. Ndazi uraza gutwenga. We gusa tugumane hafi. Nugira ubwoba haba hari abantu benshi ntacyo batubwira kandi tubaratuvugisha ko baraza kwa nka kumaramara haba hari abantu benshi gose we ndo tu Muzungu hii ni Sunny Stars TV tu mbona unaogopa none musiga mudutera mudateguye Bro, tuba turiko turatembera tu amaduci ahantu haba hari abantu b'abastari bagyubatse tukaraba ivyo baba barimwo man. Ariko nahone ni vyiza ko muza muragendera abantu mwabateguje nk'iyo musanga umuntu ameze ukuntu. Ariko nibaza ko ngari ku kazi usanzwe ukorera kandi wakira abantu bari VIP nawe ndaza kuba muri VIP man. None mwe nimukurikiza amategeko none. Amategeko gani? Amategeko bwoko ki? Ni ukurikiza amategeko no kubwira umuntu uko iyo ufise umushisi uramenya ukuntu mwitegurira. Nk'ubu nanjye nakuba nabategura ibintu byiza. Hano wamana abashitsi Muzungu natwe twakire nk'uko wakira abakiriya bawe. Uduhicicaro twicare gusa twene tuje dukore kwa kundi nyine ukunda kubigenza tuje gusa tuganire. Tuganirire hehe none man? Hano ni hanini cyane. Hariho hose nawe hoba ngaha. Okay. Yes, cameraman mate baduhaye ikibanza ngaha man. Baduhaye ikibanza hano bro. Chatuja muri cask. Chatuja muri cask. Ah yes. Muzungu vipi sasa? Safi. Misi myinshi? Si cyane. Ego. Ariko mu muji ntukiboneka nakazi kenshi. Mu muji n'ukuri kuboneka ubu unye biragoye ku mpamvu z'akazi urabona ubu turi muci tuba turiko turarondera ayubufu. Ego. Asante sana. None araboneka? Ego turashima Imana uko biri kose naho tubona umengo corona ntiyatorohereje. Turashima tu. None corona nagashaka mu Burundi atayihari mugabo nivyo amaproduit mukoresha ava hanze. Ntubizi yuko mu gihe urutoki rumwe rugwaye izindi zose zica zibabara. No kuvuga mu Burundi nta irimo mugabo natwe biradushikira kuko hariho ibintu byinshi dukenera bivuye mu bindi bihugu ntituronka ukuntu bishobora gushika. Asante sana Muzungu nkuko mwasanzwe mubibonye canke nkuko musanzwe mubizi no haje babita bakwafer. Ego. No mukwafer ariko akora muri salo y'abadame kandi yamenyekanye cyane mu gisagara ca Gitega nibaza yuko nimba ukunda gukurikirana entertainment nimba ukunda gukurikirana igisata ca cinema Muzungu uramuzi mu ma cinema agiye atandukanye agiye arakorera ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Muzungu cinema ubona baramenyekanye cyane abantu benshi bakuzi ko ni navuga yuko presque zose zaramenyekanye ariko hariho isumvye yindi iyo twatanguriye ko yitwa bibaho mu rukundo part 1 na part 2 zose zaramenyekanye kirese yuko hari hindi nshasha twasohoye niyo tutarashira hagaragara kugira abantu benshi bashobore kubona ivyiza birimo mugabo nanye turizeye yuko izo zifise kantu gasombije izo zindi.
uko. Yes, abatashoboye kukubona muri iyo sinema yamenyekanye iba ijya mbere bakubonye kuko ikiganiro cacu kirabwa ku isi yose bro. Yes. Okay. Ndageyo cyane. Abatashoboye kukubona muri iyo sinema ushobora kubaha umwidondoro nyene umeze neza kugira ngo bamenye uwo tugiye kuganira wariwe. Abatashoboye kumbona muri iyo sinema hariho byinshi bindanga. Filme wavuze coiffure hariho na filme twakinye hakaba hariho n'utundi sufome dukomedi twinshi twakinye. No kuvuga rero mu bisanzwe nk'ugomba kwiraba ashobora kuja kuri YouTube iriko akandika Chirimwami Muzungu ashobora kwibona iriko. Rero hariho n'udukomedi twinshi cyane twatumye tuzunguruka cyane hariho akitwa amaguru y'impene. Donc ni nyinshi urankunda ni nyinshi cyane. Arafu Kimbregesa ko wapi? Kimbregesi. Kimbregesi njoo Kimbregesi. Muzungu. Wari kuratubwira mugabo uri kuraduha umwidondoro Muzungu no mupapa yubatse. Ego ndi umupapa kabisa. Umuvyeyi w'abana bangahe? Abana nzi kabisa bamaze kuja ku mugaragaro ni 8. Arona bataraja ku mugaragaro? Nabo ni bangahe? Abo abataraja ku mugaragaro ntabo ndamenya kuko iryo ni banga ry'Imana benshi turabagendana. Benshi turabagendana. Umupapa yubatse Muzungu w'abana 8 bamaze kuja ku mugaragaro. Abo bana 8 Muzungu abamama babo ni bangahe? Umuvyeyi n'umwe. Asante. Kumburiro ngira ngo mwavyumvise. Kimbregesi amedukwe Pablo. Kimbregesi aratinya microphone. Ntacu turamurondera turamurondera nta ngorane mwarinze mushika turamutora nta problem. Yes, kumburiro no munsi kintu narinje ko tuganire ni kubijanye n'akazi kawe. Akazi kawe nakura kazi sinzi ko kibutsa bariko baradukurikira. Akazi kanje ndibaza yuko ari akanyene katumye muza hano ari coiffure. Ariko urumva akazi si kamwe mfise ubuzi bubiri mfise akazi ka coiffure nkaba mfise n'akandi kazi ko gukina amareresi ariko ndibaza yuko akazi nyamukuru nakanyene ka coiffure kari hano. Ayesa ni Kimbregesi rero yari yadukwefye. Kimbregesi vipi bro mbona unayogopa microphone? Egera nga Kimbregesi. Microphone ntijyana ma? Bana jewe kweri je nabonye mutsa mugabo sindamenya rendezvous ingene imeze. Uramenya rendezvous wayiduhaye? Oya. Rendezvous muno yayiduhaye niriya comedy wa Kinyema? Ya. Urankunda nyene? Oye dusubiriramo. Ya indi vuga ati numva n'umutima mvuye. Ibazi. Nene. Nico cagushikanye ngaha. Turayirindiriye comedy bro. Ubundi iriya comedy ni wewe canke n'undi muntu musa? Cyandi je nayikotse. Okay, suppose rero ko cameraman de Meiti ari wari kura telefone. Kuriya wari kurabikora hamudukorera umuti. Nivyo shaka. Nta kintu keneye gusa nico cyonyene. Allo? Urankunda? Urankunda nyene? Numva n'umutima umvuyemo. Urankunda nyene? Reka ndazagwinyisha umwijoro mbyutse. Asante sana ngira ngo wayumvise comedy ni ya indi ni Kimbregesi wa wundi utaruzi ko ava mu ntara ya Gitega. Wa wundi utamenye yuko ari umugabo w'ifreshire nk'uko uri kurabibona ni wa wundi wibajije ko ibitari bike wibaza ko atazi ubwenge kumbure ariko bigiye ari karabikora kugira ngo atange ingisho ndetse kandi aguhe umunezero utagabanije. Ayesa ni Kimbregesi rero turi kumwe ngaha tubasanze aho basanzwe bakorera Kimbregesi. Ubundi muri salon de coiffure y'abadamu habamwo ama service aya habamwo ama service menshi jamani. Harabaho ico bita defrisage. Hakaba ico bita ufunga ikigudi. Urumva ni service igenda nukoga. Koga? Hariho douche. C'est ça, hariho douche mu mutwe. Hariho douche mu mutwe. Rero iyo douche umaze kubutayishoboye
abantu benshi baca bigira nta n'abakiri unaronka utayishoboye no kuvuga udashoboye kuza nyene neza noromaruma nyene ukumva ko washyizemo n'ibirungo aroro kame murumva utabishizemo yuko ataryohewe akubwira ati sinzogaruka ariko uzi gukubita nyene ukamwoza bien hari ico bita climaje bambe dovate climatiser oya hari ico bita amastache taillage massage ngira ni massage yapfutse ubwa kimbregezi mama hari ico bita massage yo mu mutoroba yo mu mutwe iyo utayigize rero yumva ameze bien ntashobora kugaruka ariko kudefriza ariko ushobora kudefriza normal kameme usanga uradefrije umuntu uramuturiye arahiye biraturira sana rya produit utamudefrije neza rero naho agasha kandi ntinafate ntagaruka twebwe rero nico twiyemeje kugikora tukagikonesera bien ukagenda imisatsi yawe ifashe neza kandi no gusha ntushe ukaguma muri smart ariko natubwiye muzungu citwa massage mwaye yatubwiye ko yari yashatse kuvuga ndibaza yuko kubera mu mvugo ziwe n'ivyo akora byose ari comedy donc yaramaze kumujamo rero kenshi iyo numvise avuga massage abashase kuvuga massage ego yes aho rero haje yaza ide icinzamwo TikTok yarakana mpora numva abantu benshi bidoga abantu benshi bakunda kuvuga ndetse haramaze no gusohoka udukomedi nyene dusa n'ivyerekeye n'ivyo kesho urabona ko mukora mu mitwe y'abadamu kandi baravuga ko cyane mu mutwe habayo faiblesse sibyo bro ntubizi sinibaza ko ari ku rukoba mu mutwe nyene uri kurakora umuntu mu mutwe mu mutwe uri kurakora umuntu mu mutwe hari abo usanga bari nko muri salon de coiffure bariko barabamwa baca basinzi ngira bariko barabamwa ndabikunda kubibona ibaze rero umuntu ariko aragukora mu mutwe massage jambo cha kimbregesa uri kura mu masa mu mutwe uri kurakora massage yavuze ati birashika ugasanga umuntu ntazi gukora massage neza hama ivyo rero utamuryoheye ngo mukorere umuti ntagaruka mukoresha ubuhinga ubuwe kugira ngo abagume bagaruka mu bisanzwe ko bijanye n'ivyo by'iwacu no kumwa biratandukanye kuko twebwe ivyo yavuze massage ariko ikaba ari massage hariho ubundi buhinga dukoresha rero no kuvuga ko massage nayo nyene ifise tarife yayo yo mu mutwe ifise tarife yayo ariko twebwe tuyiha abakiriya nka bonus kuko mu gihe duheje koza bisaba yuko umutwe uruhuka tukagusigira amavuta ya massage ukagira massage umutwe nyene ukaguma umeze bien hama umushasi ukaronka ukuntu duga urumva ni ikintu tuba turiko turafasha abantu ariko ku bantu batabizi ho bibaza yuko ni ibindi bintu tuko turakora orke tuba turiko turatreta imishasi yabo neza Kimbergis uri muri repetition bro akuna repetition ari ico bita romantique Kimbergis barakunda kuvuga ko abantu bene mwebwe musanzwe mukora mu mutwe donc mukora mu mitwe y'abadamu donc mubafasha gutunganya neza umutwe imishatsi kwa bakunda kuba bafise abasheri benshi kubera ko wabimukoreye neza arakwiyumvamwo uwo ufise abasheri bangahe kugeza kuri no mwanya jewe ndafise umusheri umwe tu ntarengukwa umwe rukumbisi nta wundi numva ndiyumvamwo mu buzima nabara bagusaba ngo uje kubogereza muhira kubisaba barabisaba ariko ntabwo sinagenda singeza nigiki kubuza kugenda kubera ntaba numva mu buzima kutagenda numva ntari smart no kuja ari misi yose wa mutari smart bro oya harije umuntu wumva utari romantique utabyishimiye utari bugende uvuga ngo dufate nko kunezerwa kumva uti ikintu sindakinezerera ubu ngubu ngenda yes muzungu wewe ntibiragushika kubijanye nuko kujya gukorera akazi muhira umuntu akakubwira ati je vraiment naragukunze ukuntu masa nagukunze yuri kurankora mu mutwe ndumva nyene ndyohewe nkeneye yuko ibintu nkabijya bibandanye no
ku bindi bihimba vy'umubiri. Bo kano kazi ndakamazemo imyaka myinshi ariko ndibaza yuko tukwiye gutandukanya ibintu kuko akazi n'urukundo ntibijanye ugomba kwica akazi kawe gashiramo ibintu by'urukundo ariko ku bwanje jewe nkabandi umupapa w'abana 8 decision nafashe navuze nti akazi n'urukundo ntibijanye kuko nkuko onye ushise ngaha naho burinde ndagufata nk'umukiriya tu no kuvuga genda ukorera ivyo ushaka hama ibisigaye sindaba kandi sindimo. Yes, asante. Haro tujambo rero shaka kodon turi muri relax. Haro tujambo rero shaka mvuge namwe musubiremo. Twikirundi kandi tworoshe cyane. Kimbrege suri ready? Wewe nibaza ko ari uza kubishobora bro. Jendi smart nango. Nko umuntu avuze ati jijishizo njiji. Jijishizo njiji. Jirishinjo jinji. Jijishizo njiji. Muzungu. Washaka gusubiramwo jijishizo njiji. Subiramo numva. Subiramo. Jijishizo njiji. Jijishizo njiji. Jijishizo njiji. Jijishizo njiji. Jijishizo njiji. Asante sana. Ni azaga byubize bro. Ko ntakunda kunanirwa byagenze gute. Hari kandi gasa nakoroshe nibaze ko uraza kugashobora cyane bro. Umuntu akavuga nk'ubuti fasha so sha. Uravyo ndakakubwiye neza bukebuke ariko uza kukavuka nyarutsa fasha so sha. Fasha so sha. Fasha sho sha. Umvise. Muzungu. Akoko nibaza ko karoroshe cyane naza biragoye burya ikirundi kiragoye yego mboreka ngirageze numve mugabo ndibaza ko ndamuruta umugabo fasha shosha Muzungu ni iso ugomba ufashe hama naye ngoma ndakurokomande umufashe umva ndakubwira ati fasha sosha nawe rokomanda kimbregesi cyangwa ndokomande we maniga fasha shosha. Fasha shosha. Fasha shosha. Nene. Bro, birakunaniye. Fasha sosha. Fasha shosha. Nene umva ntari smart. Uri climatize. Wewe uri limitere. Okay, Kimbregezi. Ugomba undokomande inte injya ndiko ndajya. Hamanze inge inzuzi. Tubivuga gute rero? Tubivuga ati umvirize neza. Ta izo reka mvuga ijambo rimwe kugira uze kuvyumva. Ta izo njya uze uje izi nzuzi. Tizongyuzu byizi nzuzi. Tizyo ta izo rya uzye izo nzuzi. Muzungu. Tizongyuzu byizi nzuzi. Mu bisanze kwanza nibanze urindire gato. Tizongyuzu z'inzuzi. Tizongya zuzi. Ndagusubirire mwo rimwe. Basi umviriza amajambo gumuvuge naya. Ta izongya uze uje izi nzuzi. Izongye zuzi ngizuzi. Akamwe bazi. Imbogo muzungu imbogo urayizi. Muzungu ugombore kuri imbwa ariko nawe tugomba turekure imbogo. Imbogo urayizi. Imbogo. Imbogo ni iki? Ntumaze kuvuga ko ari imbogo? Ni iki? Ni iki? Imbogo. Ni iki? None si yo mbogo nyene. Kimbregezi. Imbogo urayizi? Imbogo. Imbwa. Imbwa. Imbwa ni iki? Imbwa. Imbwa nyene ni imbwa nyene. Muzungu. Imbwa ni imbwa nyene. Alala. Basi umuntu avuze inkabo umviriza umuzungu suppose ko ndi nk'umuzungu imbwa ndayizi yitwa le chien mugashaka kuyinsigurira mu kirundi
umuntu akamubwira ati imbwa ni igikoko kimeze uko nuko 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 nuko. Yes, nivyo nshaka kuvuga. Hama imbogo urayizi mugabo ndibaza. Basi imbogo ni igikoko, sivyo? Nene tubizi byose ko ari igikoko. Imbogo? Hama rero imbogo irarisha imboga imbere y'ingoro. Nivyo rero dushaka tuvuge neza. Imbogo irarisha imboga imbere y'ingoro. Oya muzungu basi gato nakanyuma no kuri kwimana akanyuma gato muzungu sa imboga irarisha imboga imbere y'ingoro. ndibaza ko ari cyanyuma. Yego wicanyuma. Imboga irarisha imboga wavuze gute? Imboga irarisha imboga imbere y'ingoro. Imboga irarisha imboga Kimregezi. Imbogo ni igikoko, imboga urabizi, ingoro nayo urayizi. Imboga irarisha imboga imbere y'ingoro. Imboga indarisha imboga imbogo. Imboga Imbogo igikoko kirari igikoko cyitwa imbogo kirarisha imboga imbere y'ingoro. Imbogo irarisha imboga imbere y'ingoro. Imbogo irarisha imboga mvuge buke buke. Oya vuga nyarutse. Imboga irarisha imbogo irarisha imboga imbere y'ingoro. Imbogo irarisha imboga imbere y'ingoro. Yes, abroad. imboga irarisha imbogo imbere y'imboro. Imbere y'iki kimregezi? Y'ingoro. Muzungu. Ifilme nshasha muri mu gukina yitwa gute? Iyo turiko turitegurira gukina muri uyu mwaka bo ni filme twise mu Kirundi twayise uko nukuri kwanje. Kono kuri kwanje. Izosoka ryari? Bo nukuri turacariko turayitegurira ntituramenya n'igihe tuzotangura gufata amasanamu. Ego. Yes, Kimbergese haburi iki kugira ngo comedy nka zazindi wakina kera zibandanye ziboneka? Je vraiment comedy ndiko ndakora. Kandi ndamaze gukora izitari nke. Hariho ijya urankunda, hariho yindi ati undira ikijumbu canje. Ni nyinshi cyane, hariho n'izindi zikurikira ugira ngo narafise nka comedy zikangu kuri 30 zose kuri YouTube ziriko kandi nubu ndacakora hariho n'izindi ziko zirakorwa nyene zikiri muri studio zigiye kuja habona vuba. Yes, asante sana muzungu. Ubundi murafise umwunganizi? Umumanager, umwunganizi, umufasha biko. Okay. Umanager kuvyukuri ntawe turaronka mugabo twebwe turiyemera icambere umanager wa mbere nakazi kacu no kuvuga mu gihe turiko turakora neza abadusapotinga ntibashobora kubura. Rero icambere turashimira Imana nuko dufise imitwe ishobora kwiyumvira ikintu amaduka cyandika tukagishira ku rupapuro twaheza tukagishira hagaragara abantu bakavyigako nabo bakagira ico bakoze mu mitwe yabo. Yes, tubashimire cyane ariko imbere yuko mudusezera hari abantu benshi bariko baradukurikira, hari abari za Swede, hari abari za Zambie nkaba Aloise bama batubwira ko tuba turi kumwe 5 kuri 5 kenshi tubabwira ati kudo chapeau. Hari abantu baba bari muri Amerika bama bariko baraturaba, ba Mireille Kame hariya muri France baba bariko baraturaba, abambwirire abandi bari kumwe bagenzi babo canke n'abari ngaha mu Burundi abatarafyonda kuri subscribe canke s'abonner kugira ngo baze babandanye badukurikira 5 kuri 5 babikore. Reka nanje ngerageze no kubabwira abo wavuze nanje mbwiye n'abakiriya banje nti rero murabe mugerageze mukore kuri subscribe hama usaboninge hariya anye kugira ushobore kuronka byinshi birimo indani kubijanye n'iki kiganiro cha. Asante sana Kibregesi. Bwira abajama bawe batarafyonda subscribe kuri Sunny Stars TV babikore. Bana icyo kweri buze nico abafana banje ba Sunny Stars bakore kuri subscribe. Basyonde kuri
subscribe yes meti babandanye babona ibintu biri smart babone n'ibintu biri romantic. Meti turagushimiye cyane ku masana meza nibaza ko wadufatiye mu mwanya ugiye kuduhereza ariko nitwereka kumushimira Kimbregezi super comedian wadutwengeje kabisa. Thanks. Muzungu na musuzi yakorotse. Sha nukuri uwo mugabo jaranyuzuza sana. Aranyuzuza pe. Ego. Muzungu turagushimiye kuba mwatwakiriye naho byari byabanje kugorana mwagumye mujye umuhari. Nukuri turabashimiye namwe igitubabaje nuko tudakunda abantu bagenda tutabazimanye ariko muihangane nta ngorane na kano gatwengo muhakuye ni vyiza tu hanyuma muzoduteguza. Asante sana. Reka tugushimire nawe wari kuradukurikira tukubwira ati kabisa iracari Sanisa TV ni sisi hit promoter umugaragu wanyu kandi kubwira ati ciao ariko ndakwibutse kugenda ugize commentaire. Sanisa